Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije, turabahaye ikaze kandi mu kiganiro Go Deep. Igitabo tugomba kwiga uno munsi ni kimwe deja twatangura, twarababwiye ko tuzadufise ibitabo bibiri turiko twiga. Kimwe twigishwa na mwarimu Aime Kazimire Harerimana, ni igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Niki tugomba twige rero umwigisha ari mwarimu Yoshua Ndayizigiye, ni igitabo c'abikorosayi. Tuza twaramaze gutangura, hari ivyo tumaze kubona, n'ubu rero tugomba tubandaniriza aho twagejeje ubushize. Turabahaye ikaze ngo muze mubane nacu twige, twumve ibiri muri iki gitabo. Amahoro cyane mwarimu. Mahoro neza, mahoro cyane. Uraho mugowe neza? Turashima Imana gose. Karibu kandi. Ego murakoze cyane, kandi natwe tunezerewe kongera gushikiriza inyigisho. Ego. Abatwumviriza n'abatubona. Ego. Inyigisho z'ijambo ry'Imana biturera rikadukuza. Ego. Ku ruhande rwacu nta commentaire dufise ku kiganiro c'ubushize. Sinzi mwebwe ko hari ico mufise mu kivugako. Umwe marahuye akabazo kugira ngo tumwishurire hamwe n'abandi tugasanyisha tuyisangiza abandi, canka kandi kantu mwovuga ku kiganiro caheze. Mu kiganiro caheze nta ubigeze kudutelefona batubaza. Ego. Oya, nta bindi birebire twabivuga kuko mugabo turarindiriye ngo wese yogira akabazo naho katoba kajanye n'ico cyo twigishije uyu munsi. Turiho nk'abigisha. Ego. Dushoboye kumufasha turakimufasha. Cyo tudashoboye naco tukamubwira tuti cyo kiraturengeye kuko kwisi muri ibi vy'Imana tuza gace gato cyane. Ego. Ako gace rero turagakoresha kugira ngo abantu bamenye Imana. Ego. Ego. Nkuko twama tubigenza, dusenge hanyuma twinjire mu kiganiro nyezina. Murakoze. Mana data wa twese turagukengurukiye kuri uno munsi uri hejuru, ko wongeye kudutera iteka ku bana n'aba bakunzi batwumviriza, bakunda ijambo ryawe, bafata umwanya wo kumviriza bino biganiro bica kuri ubu buryo. Turagushimiye cyane ko wabiteguye gutya kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza. None rero duhezagire kandi dukoreshe Mana. Turagushimiye muri iyi nzira nziza yo washatse gushikira abantu biciye mu ijambo ryawe. Dukoreshe natwe nk'abakozi bawe wizigiye gukora gutya. Ubuntu bwawe bane natwe. Turagushimiye ko uzobikora neza, amajambo yawe akagira ubushobozi n'ububasha kubayumviriza, guhindura imitima yabo no kuyutumbereza ku Mana. Tubisabye Imana data wa twese mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Sawa kaze. Murakoze cyane. Kumbure abariko baratwumviriza n'abadukurikirana. Yego. Nta wundi mwidondoro twoshobora kuvuga. Nibaza ko idondoye kandi wamaze kubabwira umwigisha wari we n'igitabo cyarico. Yego. Kumbure tuce mu ncamake gusa. Aho twaciye mu kiganiro giheruka. Yego. Bwa mbere tugitangura twaravuze ibyerekeye ishengero ry'abikorosayi. Mu kiganiro cyo twatanguriyeko twararivuze ko ryari ryo n'abaritanguje, aho nitwosubiramwo. Ikiganiro cyakurikiye twaravuze urutonde ruri muri izi nyigisho z'igitabo c'abikorosayi, ko hariho bifata nk'ibice bitandatu tuzoshobora twiga muri kino gitabo. Icambere turavuze ko twiga intangamarara y'iki gitabo. None rero intangamarara twarayize. Twarayivuganye, twasanze hariho indamukanyo, hakabaho umwanditsi, hakabaho abo yandikiye. Twahasanze n'isengesho yasengeye iryo shengero, amaze kumva uko rimeze n'urukundo bakunda Imana. Twaravuze ko atari we yaritanguje, rero yumvise ko ririho kandi n'ukuntu bameze n'urukundo rwo gukunda Imana, bubaha Imana, acara abasengera isengesho ryiwe. Hajya mu gice ca mbere ku murongo uhereye ku murongo wa 15 ukamanuka, urahasanga hiryo sengesho ukuntu yabasengeye. Umurongo wa 3 umurongo wa 3 kumanuka niho hari iryo sengesho
yabasengeye anezerejwe n'ibikorwa byabo byiza. Yego. None rero nibyo twaronse mu ntangamarara y'igitabo. Yego. None rero ico gice ca mbere kigizwe niyo ntangamarara. Nibyo tukibonamwo ico gitabo c'Abikolosayi. Yego. Twasanze umwanditsi, indamukanyo, abo yandikiye n'iryo sengesho. Yego. Uyu munsi nibaza yuko twobandanya kuko nta bindi birebire biri bigize ico gice atari ivyo. Iryo sengesho twamaze kurisigura n'ico ryari ritumbereye. Yego. Uyu munsi nibaza ko twoja ku gice kigira kabiri. Yego. Ico gice kigira kabiri tuhasanga inyigisho rero yigishije iri muri ico gitabo. Yego. Twovuga muri doctrine y'ubukristo. Yego. Kuko ikivuga Kristo Yesu uwariwe. Yarigishije cyane nkuko navuze ibi bitabo bishika kuri 4, ivyete bishika kuri 4 narabivuze mu gihe twatangura. Cyane cyane kirafitaniye ubucuti cyane n'igitabo c'Abanyefeso, igicete c'Abanyefeso. Iki c'Abikolosayi n'Abanyefeso kenshi yavyigishije kumwe, birahanahana amajambo mu kwigisha kwiwe. None rero ni ivyete bisigura Kristo uwariwe n'igikorwa ciwe. Nivyo rero dusanga nifuza ko twokorera ko twoguraba uyu munsi muri iki gice kigira kabiri c'iki gitabo, muri iki kigwa cacu. Turabe inyigisho yigishije. Dusomye muri iki gice ca mbere. Yego. Dusomere kumbure duhere ku murongo wa 15, mu bisanzwe tuza twageza ku murongo wa 29. Mugabo natwe bwo turabigabura, aha turaza kugaburamwe ibice bibiri. Dusanga igice ca mbere kivuga Kristo, ubukuru bwiwe, ubwiza bwiwe, ko ari hejuru y'ibintu byose. Yego. Tuza kubonaho ubwiza bwiwe, tubonemwo n'igikorwa ciwe. Yego. Igikorwa ca Kristo Yesu. None rero dusome ka gace kamwe, duhere ku murongo wa 15, dusome kudushitse ku murongo wa 20. Yego. Umutwe uvuga ngo Kristo uwariwe ko n'igikorwa ciwe. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe mfura mu vyaremwe vyose. Kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mwijuru n'ivyo mwisi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, vyose vyaremwe nawe, biremerwa kuba ivyiwe. We yabayeho vyose bitarabaho, kandi muri we vyose niho bifataniye. Niwe mutwe w'umubiri, niwo shengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agaheta muri vyose. Kuko Imana yahimbawe nuku kunengesera kwayo kose kuba muri we, kandi yahimbawe no kumuha kuzuza vyose, nayo ari ivyo mw'isi, ari ivyo mwijuru, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Jewe rero mbega ne kubera iki nashatse kwigisha igitabo igicete c'Abikolosayi. Yego. Igicete c'Abikolosayi ni nkuko navuze, igicete c'Abanyefeso, Abaroma, egome Abifilipi, Filemoni gatoya, Abaroma nacenjijemwo naho bidafatanye, ariko birafitaniye sano. Navyo biravuga ivy'agakiza kacu ngene kameze. Ndabikunda rero kuko binsigurira, bikanyigisha neza. Umuntu avyize neza aratahura Imana cyane gose. Aha Bibiliya itweretse Imana, urazi Imana ntiboneka. Abantu bose barakeneye Imana. Burya n'abantu basenga ibigirwamana baba baguma, nuko umuntu yaremwe
mw'ishusho y'Imana, arafise rero kurondera umuremyi. Iyo mpwemu y'Imana iri mu muntu uko ari kose, sinde ko mvuga umuntu akijijwe, oya, umuntu wese aragomba gusenga, aragomba icamuremye, aragomba yamafise gusenga, arimo gusenga, akeneye gusenga, arakenera gusenga. Kubera akenera gusenga rero ararondera Imana. Yo yosenga yari. Twebwe gusa icyo tujejwe kwereka abantu Imana y'ukuri yari. Ariko abantu bose baragomba Imana. Iki cete rero kirasigura ukuntu umuntu yoshobora kuronka Imana akayibona. Yego. Imana yari yisengwe kaboneka. Bantu baragerageza kuva na kera baragerageza kugira ibishushanyo, bakabaza ibiti, abandi bakagira ibi, abandi bakagira ibi, bavyita Imana bosenga. Urumva naha mu Burundi baravuga yuko twari dufise kiranga, bayisenga nk'Imana. Urumva rero umuntu uko ari kose arakeneye Imana. Natwe tubereka Imana isengwa y'ukuri, y'ukuri yaturemye yariyo. Aha rero Imana y'ukuri dufise iboneka ni Kristo Yesu. Imana yaragombye kuza mu bantu. Imana icyo kwingana, ukwisa, ukwimeze mu bukuru bwayo, nta numwe yokubahuka kuyibona. Mbere iyi mibiri dufise yoyo ntiyoraba niyo Mana. Nibukiye dusomye mu byo byanditswe Imana gusubira kuvayo, Mose yarigeze kurondera kuyibona, arayibaza ati turakundanye, nama nakumva mbarira, enda nyiyereka basi mvuge ndakubona ukusamana. Imana yamubwiye ati niwo ndaba Mose ngubeho. Nta muntu uyu mubiri dufise ushobora kugira gute kuraba Imana ngo abeho. Oya, uca wizinga kujya kwisace korokeye mu muriro. Tuzoronka umubiri wo kuraba Imana igihe tuzoba twakiye umubiri musha. Ariko umubiri w'ikinyabyaha ntushobora kugira gute kuraba Imana. Muga ku rukundo rw'Imana rero ikunda abantu. Yararavye ukuntu yoshikira abantu. Ica yakira umubiri w'umuntu, ihitana umubiri muri Mariya. Ari Kristo rero kuko Bibiri tubwira ngo mbere na mbere jambo yariho, uwo jambo yari Imana kandi byose byaremwe nawe. Nibaza niki Paulo yasomye mu majambo twasomye, turumvise ko byose byaremwe nawe. N'umuremyi rero niyo Mana. Ni inkuru hejuru y'ubukuru ubuki twabidondoye nkamwe byumvise. Iri hejuru, Yesu ari hejuru y'ibyo bintu byose, niyo Mana. Iyo rero yakiriye umubiri usa n'abantu, w'abantu bashobora guhangana bakavugana bakayaga bakaganira. Iki hitana umubiri muri Mariya wa wundi usa na twebwe. Ikiba mu buzima bwacu ibona kwegera abantu rero yegereke abantu. Kristo Yesu rero aha Paulo aramusobanura ati niwe shusho y'Imana. Umuntu wese agomba kuraba Imana, akeneye Imana, akeneye kubona Imana, abone Kristo Yesu. Yinjiye muri Kristo Yesu ababonye iki? Ababonye Imana. Dusomye mu cete candikiwe Abaheburayo, tujeyo gatoya, somera mu gice ca mbere ku murongo wa 3. Wanditse Abaheburayo igice ca mbere ku murongo wa 3. Uyu mwanditsi nawe biragaragara neza ko yari yize ivyo isezerano rya kera n'ivyo isezerano rishasha. Yarazi ibimazi, nawe yasobanuye nk'uko ko Paulo yasobanuye ubukuru bwa Kristo ko arengeye ibimazi, ko arengeye abaherezi, ko arengeye bya bintu byose twabona mwihema, ko Kristo Yesu ari hejuru y'ibyo bintu byose. Naho hari umutwe w'ijambo uvuga ngo icubahiro ca Kristo. Kuri uwo murongo wa 3 rero havuga ngo uwo kuko ari ugukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kameremere kayo, kandi ashigikiza vyose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushiraho umuhagiro w'ivyaha avyagira iburyo bw'icubahiro c'ubwami bwo mwijuru. Urakoze cyane, Yesu nashimye. Amen. Urumva rero aha tugombye kuwusobanura uyu murongo utwereka neza ko Kristo Yesu ari we shusho y'Imana. Ubwa mbere
urumva yarakiriye umubiri yisize ubusa niko byanditse mu cete ca Paulo yandikiye abi Filipi igice ca 5 ku murongo igice ca 2 ku murongo wa 5 ukashika ku murongo wa 11 uravuga ati mubane wa mutima wari muri Kristo Yesu ko yarameze yisize ubusa naho yarasanzwe ari Imana abona kuringanira n'Imana ko atari kintu cyo kumirako rero urumva yarisize ubusa araza arakora byose nk'umuntu kugira ngo abe mu bantu baramubona arangije byose aha umwanditsi atavuga ngo aca yongera vyagira iburyo bw'Imana asubizwa kwa kundi yarameze ahejeje byose byo gucungura no gukora turaza kubibona mu gikorwa yadukoreye Yesu urabona none rero ni Imana yaje kubana n'abantu iyi Mana rero abantu barondera umuntu wese arondera Imana ataciye muri Kristo Yesu atabaye uwa Kristo Yesu atingiye muri Kristo Yesu ntashobora kubona Imana azosenga izindi mana zitarizo kuko Imana yigaragaje yiyeretse abantu muri Kristo Yesu reba zaho twohajabuka yego Yesu ashimwe cyane amina turamaze kubona ko aha ari we shusho y'Imana umurongo wa 16 uvuga ngo iki umurongo wa 16 uvuga ngo kuko muri we ariho byose byaremewe ivyo mu ijuru n'ivyo mu isi ibiboneka n'ibitaboneka uri intebe z'icubahiro urubwami urubukuru urububasha byose byaremwe nawe biremerwa kuba ivyiwe yego aha twamaze kuvuga ko usonye mu cete mu ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice ca mbere ku murongo wa 3 haratubwira neza ko nahavuze ko bwa mbere na mbere jambo yariho uwo jambo yari bana n'Imana uwo jambo yari Imana hatavuga byose byaremwe nawe nta kintu na kimwe kiriho kitaremwe nawe bigaragaza iki turiko tuvuga tuti aha inyigisho Paulo yashatse kwerekana neza ko uyu Kristo Yesu dusenga kubera iki dusenga Kristo tumusenga kuko ari Imana niyo Mana byose byashizwe muri we no kunengesera kw'Imana Imana yuzura yiyujuje muri Kristo Yesu nico gituma rero ibintu byose bidaciye muri Kristo Yesu bibatari byo ni ngombwa bigire gute bice muri Kristo Yesu aha aniho ukunengesera kw'Imana twahasomye ko Imana yagombye kwinengesereza kwiyuzuza yashatse kwiyuzuza yiyujuje muri Kristo Yesu kandi niyo yiyujuje n'abantu yagombye kwiyuzuza n'abantu umuntu wese rero agomba kuzura n'Imana kubana n'Imana kwegera Imana yiyuzuza na Kristo aja muri Kristo Yesu naha rero aha yagombye kugaragaza yerekanye icyo gihe hariho abantu urazi ko navuze ko aya mashengero atatangujwe na Paulo nibaza ko Paulo nk'umuntu yari asanzwe azi byinshi aba bantu bari bakeneye inyigisho yo kwitahura bimenye ntibazungazungishwe n'izindi nyigisho ziza zikabakura kuri uyu Kristo yashatse kumwagura rero bamumenye uyu muntu bizeye uwo ari we n'igiciro n'ubushobozi afise mu bintu byose ibyo abantu rero bazobahenda byose bamenye yuko Kristo Yesu ari hejuru y'ibyo bintu bariko barababwira inyigisho zose zizoza bamenye ko ziri munsi hejuru Kristo Yesu ari hejuru y'izo nyigisho bariko barababwira n'ibintu byose bazobabwira kuko bagomba kubasubiza mu migenzo ngo bakwirikira ibinebi na biriya bakababwira ngo ikintu ukoreko buziririze ikiniki n'uzoba wemewe Paulo yashaka kubasobanurira Kristo Yesu bizeye ko ari hejuru y'ivyo bintu byose bamwizeye rero ko baba bakwije ibyangombwa byose byo kumenya Imana no kubona Imana ego hanyuma umurongo wa 17 kuvuga ubukuru nyene we yabayeho byose bitarabaho kandi muri we byose niho bifataniye ego nibaza ko uyu murongo ujanye n'umurongo wa 16 ucerekana ubukuru
n'ishusho n'ubwiza burengeye vya bindi vyose by'abantu bazi bishimira bari bashize ku mutima ko Kristo Yesu abirengeye. Twavuze ko hajya twasomye umwanditsi w'Abaheburayo, urazi ko hari ukuntu abantu dusomye Abisirayeli bari n'ukuntu bashobora gushikira Imana mu gutanga ibimazi biciye no mu baherezi biciye ibintu by'ibimazi gutyo. Agerageza kubasobanurira ko Kristo Yesu ari hejuru y'ivyo bimazi byatangwa, ko we yabaye ikimazi gitangwa rimwe, ari hejuru y'abo baherezi, ko abaherezi bo bayitangira ibimazi kugira ngo bashikire naho hera bamanza nabo nyene kuko n'abantu bari banyavyaha. Mugabo we yahingiye rimwe atanga ikimazi rimwe, n'uyu munsi uwizera icyo kimazi cyatanzwe na Yesu ko acaronka uburenganzira bwo kwemerwa n'Imana. Banishimye. No kuvuga rero ko Yesu yagombye ngaha kubabwira, kubasobanurira nk'uko turiko turasobanurira isinzi imivyumve ko Kristo Yesu ari hejuru y'ibintu byose, niyo Mana. Nta kundi kubona Imana kundi kuhari atari muri Kristo Yesu. Nta bundi bushobozi tuza kuronka atari muri Kristo Yesu. Kuko Bibiliya na Yesu yavuze ngo tusenge Data mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu byose byashizwe munsi y'ukuganza kwa Yesu. Iyo bidaciye muri Yesu rero urumva nta bundi bushobozi, nta handi ntibishoboka. Kristo Yesu rero ari hejuru y'ibintu byose. Nico gituma twavuze tuti iki cete kigaragaza cyerekana Kristo wariwe ninde, ububasha bwiwe bugarukira hehe, agarukira hehe. None rero urumva icyambere niwe shusho y'Imana. Nta ubona Imana atageze gute atabonye Kristo. Dusoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 14 ku murongo wa 6. Yesu arivuga ati nije nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawuza kuri Data ntamujanye. Toma aramubaza ati aho yada twereke so. Uyo suvuga ari hehe, tumutubwire bati nawe nyene tumumenye. Ati yo atetoma nawe wo twabaniye nturamenya ko Data umbonye jewe ababonye Data. Ereka nta bindi byo kurondera ubundi Data. Wewe ubonye Data, nta wundi Data uzorondera ngo yindi shusho yindi. Oya, ubonye Data. Jewe niwe Data, niwe Mana, niko arikwiti, niwo mutura kw'Imana kubonekera guserukira muri Kristo Yesu. Ego. Nibaza gushikaho biratahuritse. Ego. Yaro cyo mwebwe mwoshobora numvise noca ndababaza. Sinokwemera ko mubanda. Mbaza no. Je numva bitahuritse. Biratahuritse. Imana ishimwe. Amen. None rero nibaza ko twoja ku gace kagira kabiri. Navuze ko tuza kubigaburamwo ibice bibiri. Umwanya wacu dukundiye tusome ujya murongo twasigaje, twagarukiye ku murongo wa 20. Turabonye Yesu wariwe. Yego. Aho turagihejeje. Yesu wariwe. Turabe igikorwa ca Yesu. Igikorwa ca Yesu Kristo. Hera ku murongo twasigaje. Uyu wa 19 wa 20 twagarukiye kuri 20. Mu gihe twasoma twagarukiye kuri 20. Soma 21 rero. 19 hatubwira nyene kunengesera kwa Kristo n'ukuntu yujuje byose, tutari kuri yangu yo kumuvuga Kristo wariwe, urumva kwanengesera byose ari we yuzuza byose. Ahandi naho biravuga yuko ari we usomye mu Banyefeso, navuze ibi bitabo ko bisa, aravuga yuko ari we mushinge wo rufatiro twubakako, akongera akavuga yuko ari we yugara, ari we buye rigumye furuka yugara ijya shenaje yo hejuru. Espiriere niye iboha Yesu nyene niwe acavyugara byose. Ahandi naho akavuga ko ari we mubiri kandi we ntango kandi niwe herezo. Umva rero nahaye imirongo n'ikigomba kuvuga umurongo wa 19. Yesu Kristo aruzuza. Wa 21 havuga ngo iki? 21 havuga ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi, none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo murabera, mudafise agasembwa, mutagira ico mwogawa. 23 havuga ngo
asangwa muhora mumwizeye mushinzwe neza mutanyiganyika mudatirimuka mu vyizigiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwavuzwe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru ubwo jewe Pawulo nacikiye umukozi wabo. Yesu ashimwe cyane. Aha nsabe usome n'icete cyabe abanyefeso. Abanyefeso igice cya kabiri ku murongo wa mbere. Kabiri ku murongo wa mbere havuga umanuke ushike ku murongo w'umunani. Ubuntu bw'Imana nibwo budukiza gusa. Namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu. Ivyo mwagenderamwo kera nk'uko ivy'iyisi bigenda mwumvira umwami w'abaganza ikirere niwe mwemi ikorera mu bantu bintabarirwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora ivy'imibiri n'imitima vyacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twari abo kurakirwa nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro vyacu yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwabakijije. Yatuzuranye nawe itwicarikana nawe ahantu ho mwijuru turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Urakoze cyane naho ukarukiriza ngaho. Aha igikorwa ca Yesu Kristo. Urabona ko kuva kera umuntu amaze gucumura kuva kuri Adamu. Yaciye abo umwansi w'Imana. Tuba muri ubwo buzima naho abantu bagerageje kakane navuga kubo abantu barakeneye Imana. Bagumye barondera Imana. Mugabo kandi ari abansi b'Imana rurema. Bakaja mu bigirwamana bakayirondera hatariho. Imana iragira urukundo. Aba bantu baranyotewe Imana mugabo ntibayizi. Imana iragira ibwa mbere isezerano n'abantu. Irashiraho ishingiro ryitwa ishingiro rya Mose ab'Isirayeli. Mu mahanga yose iratoranya ihanga rya Isirayeli irigira ihanga ryayo nyinyegu y'Imana yiharije. Irababwira ingene bogiranira imigenderanire bokora ukuntu bokora kugiranira imigenderanire. Naha batanga ibimazi, naha bagerageza kwiyeza ivyo amategeko gukurikiza amategeko ibabwiye. Mugabo ayo mategeko nivyo bimazi bibiri y'imbarira ngo ntivyayihimbaye ntivyujuje imigenderanire ntiyakomeye ngo ishikire ku mutima w'Imana. Imana irabona ko haragahaze. Niko dusoma mu cete cyandikiwe Abaheburayo igice c'10 ku murongo uhere ku murongo wa 4 ngo ibimazi n'amashikanwa vyatangwa ntivyaguhimbaye. Uyu Yesu acavuga ati mugabo jewe ndaje mu muzingo ngo nshitse nkore ibyo ugomba Mana. Aca rero aritanga naha rero. Imana rero naha tuca yujuje babandi b'Abisirayeli y'itahanga byari twovuga yuko ari umushinge w'Imana kwegera abantu. Ica yuzuza n'isezerano rishasha abizera Kristo bose bagigwa irindi shengero. Nicyo twituma ubonana muri Bibiliya dufite isezerano rishasha n'isezerano rya kera. Nicyo gituma mu byahishuriwe Yohana havugwa yuko tuzoririmba indirimbo zingahe? Zibiri. Indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwagazi w'intama w'Imana. Ni abo bantu bafitaniye amasezerano n'Imana. Ishengero rya Mose n'ishengero rya Kristo. Mwijuru abo bantu tuhafise ikibanza. Nicyo gituma duhamagarira abantu binjire muri Kristo Yesu. Iri sezerano ryaraturongoye riradushisa kukuzuza. Aha twasomye ko Yesu anengesereye byose. Rijya shengero rya mbere rya Mose Bibiliya aha yavuze yuko ryari rifise ibintu bikeshe. Yesu acarabyuzuriza rero riraboha. Niba byaratanguye bikaba umushinge Yesu acaza aruzuza.
iyo abantu batari muri ubu mwuzuzo rero bitafatanije Yego. abo bari hanze nta masezerano bafitaniye n'Imana. Tuza kuri aya masezerano y'Imana twinjiye muri Kristo Yesu. Naha rero twebwe kuva ico gihe ntitwari dufise Imana kuko ntitwari ihanga rya Isirayeli. Nta masezerano twari dufitaniye n'Imana. Imana yavugana n'ihanga rya Isirayeli mu buzima bw'aho abantu babayeho bose ayandi mahanga kabaho babayeho tudafise Imana. Imana yari y'Abisirayeli gusa. Muri make igikorwa ca Kristo Yesu nico kutuzana rero. Imana yararabye ati aba bantu naremye yongerera begeranya kuko yari yasezeraniye umugisha yari yavuye Aburahamu ati muri wewe niho amahanga yose azohererwa iki umugisha. Kw'Imana yabivuze rero itabesha naha yakoze uko muri Kristo Yesu rero. Kristo Yesu uharuye mu gisekuru ni muri Aburahamu. Yego. Imana rero icishitse isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu yegeranya amahanga yose. Iyo umuntu rero atinjiye muri Kristo Yesu aba ari hanze y'amasezerano y'Imana. Yego. None rero muri iki gikorwa ca Yesu bivanye n'umwanya wacu dukoresha tuvuze mu ncamake. Iki gice kigira kabiri tugihejeje. Umwanya wacu nutwemerera kubandanya. Ariko dufata mu gikorwa ca mbere ca Yesu Kristo yakoze no kwegeranya abantu bose abuzuze n'Imana. Bongere baba abantu b'Imana. Yego. Murakoze cyane. Sawa, natwe turabashimiye cyane, turabashimiye ingene mwitwararitse mukaduha umwanya kugira ngo iki kiganiro dushobore kukironka tugishikirize abadukurikirana. Namwe abadukurikirana turabasaba ngo ikibazo je ndahari hari ivyo ntumva nk'ikibazo muga nawe ukumva koko ushobora kubaza, wanditse muri commentaire tuzomubaza umwigisha mwumvise ko yabitwemereye barahari kugira ngo batwishure. Murashobora kubaza muri commentaire, udashimye kugira commentaire arashobora kutwandikira nimero turazitanga aha munsi ku kiganiro. Muravye nimero ziri ko umuntu ashobora kutwandikirako tukamwishura. Hariko rero na limitere umuntu washobora gukoresha ariyo yose. Inyishu cyane zirakunda kuboneka umuntu aciye kuri iyo ya limitere, nta masaha ashika birashobora guheza utarishurwa ngo ubumenyeshe ko ikibazo cyawe cyashitse. Gutyo rero muratwandikira, turifuza kumva ingene muza muvyakira, turifuza kumva ivyo mudatahura ngo tubishikirize. Natwe ivyo tuzoba tudatahura turi ngaha ngo tuzobibaze ku bwanyu. Muribuka gusangiza inshuti n'abagenzi kino kiganiro kugira ngo nabo bumve iki gikorwa ca Kristo. Mwumva ko tutanagihejeje, ubutaha tuzobandaniriza aho tugejeje. Umwami Imana nabahezagire.